namubwiye ko komba ruguru none ko namukunze nzobihera he kugira tumenyerane reka nje kubibwira sister ndabe ico yobimfashamo kuko niwe afise uburambe ngaha mu muji nakubonye byopfuma mvuye hirya anye kuraba ujya mugenzi wawe aba hajya anye impande yacu aho kwiremba nagiye kumuraba ngiye kumubaza ibyo mwapfuye yambwiye ko ataco mwapfuye kurumva kandi ikinangaza nuko iyo akubajije atakintu na kimwe mwishura ufise ikibazo ikihe ko ushaka kunguramwo umutima wewe sister ndakubaze gato ntego mbaza kuko uno munsi ntegerezwa kumenya icyatumye womera uko unye aho ureka kwishura ibyo umuntu akubajije ukaguma wigumura sister uje kurundavye ubona nteye gute aha ni atari kweli umviza yesi naje ngahanye kubazwa ibibazo bidafise umutwe canke amaguru kuranyuma okay uko ndakubona nuko uteye nuko Francisco wiwacu w'umunyamuramvya uko asigaye ameze nuko asigaye afise akagaye n'agasuzuguro nuko oya ariko sivyo je nashatse kuvuga wabizi ko nasohoka gusuzugura canke ngo ndakugaye urazi ko ndakubaha ibyo sindabishobora sishobora vraiment kukugaya canke ngo ndagusuzugure sambwira rero kuko njewe warunduhishije n'ukuri warungeze ahantu warunduhishije mu mutwe sister shatse kuvuga ko ngegije kundaba bona ko ari umukobwa yonsuzugura akanka no kumvugisha sindagutahura neza ibyo kuravuga tomora ndagutahura none ubu nawe ugiye he ndabona kuri kwimana uno muhungu ashaka kwikina ukuri wo Francisco Mr. Korumuti. Yes. Aho mbona nganje mfise ikibazo kandi ikibazo gikomeye cyane. Sister, ndabona nawe utameze neza. Ego. Ikibazo cyawe. Nibyo simeze neza. Aho ubona nta mahoro mfise. Mwabaye ikigasha. Mr. Korumuti. Wari umugenzi wa Francisco kandi cyane. Yabeje. Tuzunukuri. Beje n'umugenzi wa sana. Dusanga ibintu byinshi hakwirigara. Umugenzi gose cyane. Ana byo kwesha birimo vyo. Urabizi ko Francisco aheruka kuva imuramvya vuba. Yaje afise umunezero kandi yaje ameze neza. Tuzu nukuri mu byukuri ahantu uravuga byinshi ujya n'umugenzi cyane gose ahubwo mbere abantu benshi barengana kwirigara barengana amanuka nko kunya muraduma dutwenga numva dufite n'umunezero hano abantu benshi biyumvira yuko ahubwo yukumenya turi nk'abasatsi numva batona nk'abantu mene dukwije kubera umuntu turyoheye sana sinda utahura neza
jewe rero ndashaka kumenya icyo Francisco yabaye kuko ntagishaka gufungura ntagishaka no kunywa n'amazi kuranahora shaka kumenya icyatumye kuko nta wundi mugenzi afise nta wundi noja kubibaza atari wewe sisa ndabona ni hatari abantu bazi ko jewe na Francisco Mr. Koromote na Francisco ko turabagenzi turi abantu bose bazi ko turi inshuti ikomeye gose urumva ubona no mu gihe kandi ari inshuti yanje sazima yaha gufungura jewe wonye ndamuramukije n'amakufu menga yo yama akwa no kunkubitaho nyene akwa no kunkubita n'abandi kintu nokora none yabaye iki kweri nta kuntu wamwicarika hasi ukamumbariza basi icyo yabaye reka ushaka jewe nkubite jewe haba ugenda wewe muvuka nagumwe mu biheza yo geza ngaho reka ibyo nivyo ukunda we muvuka namwe byokoroha ahubwo jewe yoyica saa nta kundi urakoze sigare ndabona kweli ibintu ntibigiye koroha na gato ntibigiye koroha kabisa